turabe ko twomujana kwa muganga. Babona allo ikivyo ago bitabe ikivyo no arasi reka jengende reka ndabe ko nuja kuraba basi nsabirande basi tumutware ko turabe ko tumushikana ko tumutwara kwa Rujanti frère je sinovyihanganira ko kumubona ameze ukuntu mva bimbabaza cyane ndirimbo yego ndakuzanira ibyo ushaka byose sivyo asigara saba imbombo byose ndabikuzanira urivanga nta kibazo sivyo nta kibazo zara kadu Imana gusa. Ndashimiye Imana kandi ndanezerewe kubona isuye kuduhuza tukaba dutekanye, ariko ntagiye kure cyane natakaje umwanya aricyo nshaka ko twavugana. Si rimwe si kabiri icyo kintu ariko kirambujije amahoro, kirandiye umutima. None Munira ndakubaza, ibindi byose uravyibuka sivyo? Ushaka kumbwira yuko atanakantu na kamwe wibuka about me? Kuri vraiment je ntabenshi ukuri sindakwibuka, yani sinibaza ko hari naho twageze guhurira, nasi numva ko nzopfa ndanakwibuka, ahubwo gusa sinzi uraraba neza reka abantu barasa usanga atari jewe. Je niri kurambira ivyo bintu kwanza ndatangara. Namwe nyine uwo ukunda umwihanganira. Ariko jewe na wewe twe tumaze kuba karorero ngaha muri quartier. Urumva Munira? Peut-être maybe just ushaka kungerageza urabe how much percent I love you. Ariko Munira, icyo kintu kirandiye umutima, kirandiye umutwe, kirandiye ubwonko bro. Sindagutahura kweli, nukuri sindagutahura kandi umbabarire n'ukuri. Bose ushobora kubwira ngo nokwiyibagiza ndakwibuka ntibishoboka. Mugabo kukuri mfise mu mutima no mu bwonko bw'iwanje nukuri je sindakuzi. Ahubwo je niri kurambira ibintu nk'ivyo ndatangara nkavugana n'uyu muntu nibiki sinzi. Munira ndakwibutse ikintu kimwe, we ntukunda ifi ikaranze. Ndayikunda. Ibagiwe wa munsi twajyana kuri borabora. Jewe? Hari 10:00 turi babiri munsi ya cya giti cy'inazi. Jewe nagiye ahantu jewe. Oh my god. Munira. Jewe nje ngenda kuri borabora jewe. Mfiriza basi. Subiza umutima inyuma Munira. Ni byinshi twe twarasezeranye. Ni byinshi twe twaraciyemo. Jewe na wewe. Basi ndakubaza ikibazo. Nabagenzi bangaye babaguma baje kukurondera ngaha. Cyane biyumvire ni kubera iki baduhaye akanya je nawe twaba twicaye ngaha. Ya ibyo nibisanzwe, none umushitsi aje baramwakira ntibamwirukana sivyo? Nuko baba wicaye ngaha birashoboka baje gutembera bisanzwe mugabo prema nabeshe je ibintu byo kuba je nawe twaba twaraciye mu bintu by'urukundo ngo twarakundanye n'izina ryawe nta niryo narinzi. Kandi iryo zina ndaryumva uko ariko ntaryo narinzi prema. Nakagatsiko nambaye ntako wibuka. Ako nibuka kwe ndi burari muzu n'abandi. Ari we wakanyambitse umunsi wa nyuma duplaninze ibintu byo kubaka nanje nawe.
uraba neza udasanga wihenze nubwo ntoya ibintu byose uriko uravuga nta kintu na kimwe jewe nzimwo nta kintu na kimwe nzimwo birayobeye ubwenge je niyo uriko mbwira nabwe birantangaza sindavyumva nzarumva ahubwo menga eba sinzi numva mu mutwe ntavyumva neza okay birashoboka buriya Imana ikora vyinshi ariko nshaka ndagusaba ikintu sivyo ariko mbere ko ndagusaba ico kintu nashaka ndakumenyesha ikintu kimwe mu singifite n'ivyumviro vyo kurondera singifite ivyumviro vyo gukora ndamaze no kuluzinga apeti sike just ndi umuntu wa home kubera wewe munari hasige just 3 fucking days twubakana jewe nta n'urukundo nuru narutoye mfise muri ivyo bintu hama hagaze aho je mvuga ko tugira twubakane hama nkaba nta numva ko nagukunda kandi nkaba ntakwibuka neza nyokuru ramwizeye je sindabitahura nyokuru wawe n'umwizeye naje nizera umutima wanje uvuga ngo sindamwizeye ariko hama papa wawe nawe papa Munira nyine ndamwizera kandi ndamukunda mugurumva ivyo je ndagusavye ikintu ndakwinginze mwiza wanje just take your time ugende wicarane na papa canke na nyokuru mubaze nti Jimmy yarinde kuri jewe hamenyesha ubazoguha basi utanguriraho kunyiyumvira kunyibuka yuko arico nigeze kuba mu mutima wawe nuko nta kintu na kimwe kiza mu mutwe sinuko ngene niyumva sinumva ko nzohavagira n'ikintu na kimwe nizo kwigera nibuka kuvuga ngo hari ikintu nzohava nibuka ntikirimo ko je n'ibintu by'urukundo nta na gatoya urabona akaruka nzirikinya gusa eba nukuri eba nukumyihanganire kweri umbabarire vraiment kamyihanganire handi ho mu mutima wanje nta kintu na kimwe kirimwo kabisa unyihanganire nta kintu na kimwe nzi nukuri gende rero wicara ahantu utekane nuko nyene sinzi birashikanye ko yaba sinumva ko ari ikintu kimwe friend nta kintu kimwe numva ko je nawe cyo cyabaye hagati yanje nawe okay Munira ndagutahura kandi ndavyumva ariko nawe please nawe gerageza kuntahura yuko ivyo mvuga vyabayeho kandi ari vyo kandi nanje mu mutwe wanje atabina gatoya ni no mu ndoto sindigira ndabirota n'umutima hari chance ni kubera turi wanyu yaba turi home that's ko nokoretse ibintu bitatu canke bine ndafise ama selfie atari imwe canke zibiri canke zitatu turi kumwe ndafise ifoto twifotoje turi kuri Bora Bora aho zomubaza papa kataha sajanje rihaye itewaye ryaravutse nandi ho jiwe n'ivyo sinjana vyumva abandi ndiko ndavyumva nk'inkuru ningana umugani uri kuranshi ikibazo cyane nakwaza ikibazo cyane hamwe ivyo shibuka bibaza papa canke nyokuru bakakubwira icari kihari hagati je nawe tashobora kubananyiriza aho twahereje oya je nta n'ibintu by'inkundo numva bindimwe pre ubwo vyo bavyiza nyaba uko nyene navyibuka navyonza ariko sinzi ko ari ikintu carabaye mugabo ibe navyiza ibintu byo kuvuga ngo dukundane nibindi mo pre nunavyikuremo kuko jewe vraiment sindakuzi yani numva ko ari nk'ijya mbere ndakubonye nero umukobwa narakunze nifuje ko yombera akarorero ka mama mu buzima kandi ntigeze nifuza gutakaza in my life akundi rero kandi amasezerano twasezeraniye Munira n'Imana twayigize icyabona cy'iwacu ni hamwe vyo garukira ngaha nyene nawe ugira ikibazo mu buzima bwawe cyo ntangorane please ndabigusabye ndakwihanga mwiza wanje sivyo genda wicarane hasi na papa canke nyokuru nadusabe ivni dusabe she knows everything about me and you nukuri je kwanza ubu ndagufata nka musazi wanje nukuri ushaka umfate nka mushiki wawe nawe ndagufate musaza wanje nakubwiye nubwo bora baravuga iki je ko sindakwibuka kandi sindakwiyumvamwo ndumva vraiment yuko ikintu cyo kuba kuyumvira ko je nawe twovuga ngo twashize hamwe mu bintu vy'inkundo vraiment vyikuyemo je ngiye guhamagara musaza wanje nawe umpamagare mushiki wawe kandi vraiment bisezeranye don't do that jewe umpamagare mushiki wawe nanje ndaguhamagare musaza wanje nandi wo nuve wimvira ngo no kuba norota ikintu c'inkundo muri jewe yani mutwe wanje uri vide uragaragara nta bintu vy'amasantima ngira nta nivyo mfise nta nivyo nshaka kugira ivyo bintu kabisuvye kurema ndashaka kuvuga yuko urukundo rwacu rubaye pfa gusa bevana je urukundo ntagonzi ahubwo nukurumva bari n'ushaka kubwira ibintu vyerekanye n'inkundo nibimbwiye ndarumva menga no ba prize no calm down please kansaje ngagira ngo ndakubabaze cyane ndakugore no announce need enough time sivyo you take your time ndazi kumusura izina ikimana yateguye sorry ikimana yategura umwana w'umuntu kigenda gutyo owe ariko
je ndacyakurindiriye kandi ndacyari wa wundi nyene. Hama nawe gisigaye hanzora ndahaca kubera ni muhira. Kuramukanya bisanzwe karibu nta mushitsi ni nk'umumarayika kuramukanya bisanzwe urisanze amaje nanje rero sinzi tunagomba ngende gukora. It's okay. Shugenda kayibana ntaje kasubire mahera. Sawa kabisa urugendo kwiza. Ariko uraciyumvira ko please. Sinzi Imana nyene yabikora. Ntukomerekeza none. Yo wangu numva ndushe simeze neza n'ukuri. Myihanganira undi munsi. Dusabe ari he? Ari kwibarabara niho yicaye ngira ucumura muto. Dusabe ni. Bye. Bye. Bye kabisa. Ariko ico kintu ciyumvire. Yakasa ni wenyene. Nanje ngarankunda ngo twarakundanye ngo ntacyo ntariye yangaburiye. Nandi nta kintu kimwe icyo ntara kimwe nziko. Jena bavuga ngo jena barandi umusozi kumbe abandi baracasara kwe. Mana yonyene nibizi. Ngire neza umuhungu w'abandi mufashe nandi. Ndabona agiye gupararangana kwe. Ariko gajimi. Sante. Urazi byanzanira. Nita. Ngo ibyo yakoze nagahomera mu mvuye hariya ku mutama bidonori nukuri kw'Imana nasanze yahasize isangano Ari dunyana. Mukama w'Imana nasanze umuhungu wawe yakoze ibara n'ukuri Ningene tuhubaha kwa Rudenyoni. Yagwanye na wa muhungu witwa Rimasi. Yaragiye no kumwicaye. Jimmy agwana na Rimasi. Nukuri kw'Imana ibintu biteye sinzi n'ukuntu nabikubwiye. Uya birateye isoni. Biteye isoni Akaba Jimmy yatinyutse kugwana na Rimasi kandi yamukomerekeje. Abantu vraiment azi neza ko bafashije umufiance we. Aja kugwana hariya sinzi kiri mu mutwe wiwe. Yo sinzi kweli. Batije byasujya mu byo nagiye kumukosora nyine ndamubwira ibyo nshaka. Ariko je sinagiye kumugwana Justin ngo kumukosora. Just that. Uko niko bakosora. Uko umuntu yagufashije vraiment umufiance wawe wongera wamubona ubwa kabiri. Nyafashije ibintu byinshi utazi. None bagihembewe. Byari byagusa. Uraza amafaranga bahawe. Umviriza Jimmy igihe yagiye kumufasha nta nifaranga nimwe yarazi ko ari umuntu aza kumuha. Yamufashije kubwiwe ku mutima wiwe. Ku mutima mwiza arafise arafasha. Twese turazi iyo raporo twararije. None aho kubashimira ugenda kubagwa kugwana n'uriya muhungu frere. Hoho. Amafaranga uvuga babahaye. Hari n'urumuyagwi wawe. Oya. Kubitatura bati twige. Je vraiment ariko ndagerageza kugira ngo ufashe umuhungu wawe. Basubirane n'umuriya mukobwa wacu. Bongere bubake. Ariko Jimmy condition imwe aje gusaba ikigongwe hariya. What? Ndabishije. Genda usabe ikigongwe uriya ukamukunda Munira. Ukabushaka ko musubirana. Genda usabe ikigongwe frere. Genda uraho wacafu. Bizimana ikigongwe. Bizimana Jimmy arashobora gusaba ikigongwe yakanda. Udasabye ikigongwe frema. Nanjye nzokura amaboko yanje. Hakubimbwa no bimva. Meri vyati. Je uyu mbe mu gisagara. Baje bataramya no kwiyuhagira no kwiyambika ipantaro. Je umbe ngo hihi I'm sorry. Daddy I'm very sorry. Wallahi I'm not ready. I can't do it. Ni kare basi ngene je mbabarira je uyu. Dad. What did you come ibi byose bikora kajya karimazi hakumushigikira nuko meme ngenda ikigongo neza arantubira turaba ico nigishobo iciza cy'umuryango urabyumva neza gusata ikigongwe n'ububaye imbwa apajya aho kubimbwa wo bimva
ntidukeneye kubimva ahantu kuko imbwa irahabwa icyubahiro iyo irinda urugo neza. ubu ni Jimmy ariko aravuga aya majambo kandi natanga cyese nari nzi ko Jimmy yogira ibi nahora ndagukunda but that's no sense which you are telling me. Kandi nyanza kumenya ko ari umumpangariye nta mwanya wanje wo gusogera kuko mu cyumba nikore mu uradusumba rero twebwe dushaka kukwemera twebwe turi mu vyiwawe but I'm not ready anymore and I can't do it. none Jimmy nitwe tuzorongora Munira almasi nozoma namurongora almasi ni papa wiwe niba ni Rudonyongo wangu ninde Rudonyori yaradufashije ntiyaremewe papa stop losing ari faranga ntibawe cyari muhari sishobora kubikora nari ntaki bongo nzofata ndamusavye ivyo mumenye kandi mubimenyere iba erega burya arivugana ziba uri Jimmy ati dugo Jimmy wahaye Munira yaramurukishije abishira muri Jimmy asigaye n'itabi cyane ibyo yarukishije Munira yarabidashwe hama Jimmy wanje arabijya nta kundi novuga mugani wawe nivugana ziba umwe natuzibishije ngaho Jimmy niwe kuhaguruka imbere yacu akagenda ahubwo umego Jimmy yakwibagiye cyane bamuhaye inzovya yariye inzovya kugira ngo akwibagire yazicurije papa Jimmy Jesse ifise icyo mvuga ariko Imana nizeye ko ikora ibyayo. Oya Imana yashatse ko tumumenye Jimmy akivale. Oya nituvuge. Oya iritarenga Jimmy rwanje afise umukobwa wacu n'ingeso byagenda gute umviritsa byerekana yuko ashobora no kunkosereza jewe ariko ntashobora gusaba ikigongo kuko umutima wiwe si wo gusaba ikigongo kandi twe uko tubaho n'umwana wanje Munira twese twigishije abantu bose ko ikigongo nico kintu cyabere cyubaka ariko umungu wa kuri ingeso ndakara nukuri jewe mu kibanza ciwe ndagusabye kwanza ikigongo oya nukuri jewe mbabari kugira ndamukosore ngira ndamushire ku murongo aha kurikibona yacuguriye imwe papa wamuvyaye wewe uri umuvyeyi nkanje urashobora kuntahura kuko iyi ngeso nturayimbona ko jewe siko nanje ubwanje ntangaye nka wewe aho icyo ndagusaba wewe siga inzira amavuta abagiye ntibagaruza hama rero jewe nsigaye ku mwana wacu erega ni Jimmy wanje ariko nawe n'umukwe wawe sishaka je kubesha anci intege zo kumufasha uyu bafasha kuri ingeso mufashe Jimmy na Jimmy bafasha Munira niyo ngabo jewe nije naje ndondera irembo si wowe ugiye kubakana Munira ni Jimmy agiye kubakana ariko nitwe tuzobagira inama kuri bimbonye ajambi oya ahubwo ni Imana ikora ibyawe petete Imana yashatse kunyereka ko imbere ko arongora umukobwa wacu nagahomera mu mwije mbonye kuri umuntu birarenze ariko kandi urabona batangiye kukugira nitabi cyane baza ko bari ta reka musige mutara musigara amahoro oya nukuri abagiye ntibagarutse siginzira amavuta sigara wigisha genda neza yego hama bibanga ryacu si Jimmy ndamukosora